Igihugu ceranda c'Imana, namwe mwese bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Tugeze ku munsi mukuru w'aberanda bose. Ijambo ry'Imana riramutse uyu munsi turikura mu gitabo c'Ivyahishuriwe umutumwa Yohani, kigabane c'indwi, akarongo ka mbere gushika akarongo ka kane, n'akarongo k'icenda gushika akarongo ka 14. Izaburi ni ya 23. Igisomwa ca kabiri kiva mw'ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Yohani, kigabane ca gatatu, akarongo ka mbere gushika akarongo ka gatatu. Inkuru nayo ya Yesu Kristu yanditswe na Matayo, ikigabane ca gatanu kuva akarongo ka mbere gushika akarongo ka 12. Muri kumwe na Patiri Paul Rwasa wo muri Diocese Katolika ya Muyinga. Ariko tubanze rero twumvirize iryo jambo y'Imana, turitege yompi umurava. Ivyo dusoma mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohani. Jewe Yohani mbona uwundi mu marayika aduga ava mu buseruko bw'izuba, afise mu minwe ikimenyetso c'Imana nzima, arasemerera n'ijwi rirenga, abwira ba marayika bane bahawe gusibanganya isi n'ikiyaga, avuga ati: ntimusibanganye isi n'ikiyaga n'ibiti, tutaragema ikimenyetso mu ruhanga rw'abasuku b'Imana yacu. Niho numva igitigiri c'abagemwe ko urumenyetso. Bari 144 bo mu miryango yose y'abana b'Israeli, nibo bagemwe ko ikimenyetso. Ivyo biheze, mbona haserutse isinzi ry'abantu atanumwe yoshobora guharura, bava mu makungu yose, mu miryango yose, mu ntara zose no mu ndimi zose, bahagaze imbere y'intebe n'imbere y'umwagazi, bambaye amakanzu yera kandi bafise amashami y'ibisanda mu minwe yabo. Barasemerera n'ijwi rirenga bati: urukiza n'urw'Imana yacu, yicaye ku ntebe kandi n'urw'umwagazi. Abamarayika bose bari bahagaze bakikije iyo ntebe, babatama na vya bizima bine, baca bafukama imbere y'iyo ntebe, bubika amaso basenga Imana bati: Amen. Ishimagizwa n'ubunenahazwa, ubwitonzi n'ishimwe, icubahiro, ububasha n'inganji, n'ivy'Imana yacu mu myaka n'imyaka. Amen. Umwe wo muri babatama araheza atangura kuvuga, ambaza ati: aba bambaye amakanzu yera ni bande kandi bavuye hehe? Ndamwishura nti: databuja, ni wewe wobimenya. Nawe ati: aba nabavuye muri wa mubabaro mwinshi, kandi bamesha amakanzu yabo bayeresha amaraso ya wa mwagazi. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Nguyo umuryango w'abakurondera Mukama. Nguyo umuryango w'abakurondera Mukama. Isi ni y'Umukama kumwe n'ibiyibako vyose, nkako niwe yayishinze ku biyaga, ayitereka ku nzuzi. Nguyo umuryango w'abakurondera Mukama. Ninda azoduga ku murambi w'Umukama, ninda azohagarara mu kibanza ciwe ceranda. N'ufise ibintu bizira icaha n'umutima udatyoye, aterekeza umutima ku bitagira mvura. Nguyu umuryango w'abakurondera Mukama. Azoronka umuhezagiro w'Umukama hamwe n'ubutungane bw'Imana yo mukiza wiwe. Urwo ni rwo ruvyaro rw'abarondera kukubona, Mana ya Yakobo. Nguyu umuryango w'abakurondera Mukama. Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mu ikete rya mbere ry'umutumwa Yohani. Bakunzi banje, ni muraba urukundo Data yadukunze uko rungana, tukitwa abana b'Imana kandi turibo. Igituma isi tatuzi nuko nawe itamumenye. Nubu turi abana b'Imana,
ariko ico tuzoba ntikiraboneka. Ico tuzi ni uko aho kizobonekera tuzosa nawe, kuko tuzomubona uko ari. Uwufise uyo mwizero wese muri Yezu Kristu aba yicyoroye nk'uko nawe nyene atagira kanenge. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Sohosa tulitegabiri iyo jambi manigira kuyange turishire ku munsi kanyi turigendere riduhindure tuzoriyagira abandi. Inkuru nziza ya Yezu Kristu ko yanditswe na Matayo. Yezu abonye ishengero rikoranye aduga ku gasozi ngo amare kwicara, abigishwa biwe baramwegera. Araheza atangura kuvuga abigisha muri aya majambo ngo hahiriwe abari n'umutima ushima ubworo, k'ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Hahiriwe abitonda kuko bazotorana isi. Hahiriwe abari mu marira kuko bazohozwa. Hahiriwe abashonje n'abanyotewe ubutungane kuko bazoshira ipfa. Hahiriwe abanyakigongwe kuko nabo bazokigirirwa. Hahiriwe abari n'umutima mwiza kuko bazobona Imana. Hahiriwe abaremesha amahoro kuko bazokwitwa abana b'Imana. Hahiriwe abahamwa bahoga ubutungane k'ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Muzoba muhiriwe nibabatuka bakabaremera amabi yose ku bwanje. Muranezerwa muhimbarwe kuko impera yanyu izoba nini mw'ijuru. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanye, hari haciye hafi idominika 9 zikurikiranye zitwigisha zongera ziduhimiriza gutera imbere mu nzira y'ubweranda. Iyo nevene y'idominika tuyisozereye ku munsi mukuru w'akanyamuneza dukesha intsinzi y'Imana mu beranda bose. Nidupfukame dusenge, dutambe dutarike, twiginane kandi tambana akanyamuneza, dutazira Imana yacu tuti Mana yacu uvyagiye ku ntebe, nawe mwagazi ganza sabwa. Ahandi naho tuti amen. Imana yacu nishemezwe, ikengurukwe, yubahwe, itsinde, yiganze mu myaka n'imyaka. Amen. Ivyo nibidufasha gukabura mu mitima yacu inyota yo guharanira ubweranda imisi yose na hose mu buzima bwacu bwa minsi yose. Turafise imvo n'imiburiburi 5 zitomoye zitwemeza ko dufise uburenganzira bwo guharanira ubweranda, tugashimika kongera tukagira n'imenyetso zitumara amazinda kwija bintu ari ivy'ukuri kandi ko bishoboka kuko atakinanira Imana. Imvo 5. Iya mbere nuko umugambi uko tubaberanda ari umugambi w'Imana nyene, ya Mana muremyi, imwe yigira umuntu ikaza kuducungura ikabana natwe, imwe yaducungura, imwe idutagatifuza, imwe izoduha kubunahazwa bwayo mu bwami bw'ijuru. Nimvo y'Imana rero ko tubaberanda kuko Pawulo mweranda yavyandikiye abanya Efezi ikigabane ca mbere kuva karongo ka 3 gushika ka 14. Tuhasome arahimbaye cyane. Imana se Umukama wacu Yezu Kristu nihezagirwe kuko yaduhunze imihezagiro y'ubwoko bwose mu ijuru no muri Kristu, ngo tubeberanda kandi ntitugira amahinyu imbere yiwe, tugume mu rukundo. Niyo yatugenye kuva na kera
kuzoyibera abana kubwa Yezu Kristu. Iyo niyo migabo y'ugushaka kwayo, ngo yerekane ishimagizwa ry'ubuninahazwa bw'ingabirano yatugabiye mu mwana wawe nyagukundwa, yaturonkeye kubw'amaraso yiwe ubukiriro n'ikigongwe c'ibicumuro vyacu. Ingabirano Imana yatuvotoreye ntizigira uko zingana, nizo ziduha ubwenge n'ubwitonzi, zikadufoborera ibanga ry'ishaka ryayo n'imigabo yari yishingiye kuva kera ngo iranguke muri Kristu ubutigu bumaze kugera. Kubera ubwitonzi bwiwe yari yategekanirije gukoraniriza vyose ibiri mw'ijuru n'ibiri kw'isi mu nganji y'umwe rudende ari we Kristu. Muri we niho twebwe abana b'Isirayeli, niho twasobanuriwe tugenwa hakiri kare kuzoba igihugu cayo, nkako yo igenza vyose yari yamye yabitegekanije uko ibishaka, ngo tube abamye bizera Kristu, ubuninahazwa bwayo bushimagizwe. Muri Kristu namwe niho mwumviye ijambo ry'ukuri, ari ryo nkuru nziza y'ubukiriro bw'abantu, kandi muri we niho mwemeye maze mushirwako ikimenyetso ca mutima mweranda, ari we mutima Imana yatwemereye, ikaba ari we ngwati y'iragi ryacu, kugira ngo igihugu Imana yironkeye kirokoke rwose, maze ubuninahazwa bwayo buninahazwe bushimagizwe. Turumva rero neza ko kwinjira mu mugambi w'ubweranda atari ukurazirana, atari ukugangabuka, atari uguhuba, n'ugushitsa iranguka ry'umugambi w'Imana kuba mukundiye bose. Imvo ya kabiri nuko ikiguzi c'itagatifuzwa ryacu carishwe na Kristu w'Imana ku musaraba. Niwe yagize ati, dawe icyo ushaka n'icyo nshaka, ndashimye amagorwa yose ngo abantu barokoke. Handi na hati bagirira ikigongwe dawe ntibazi ico bakora, araheza asoza aragira ati vyose birarangutse. Ni muri Kristu Yesu biranguka, kandi niwe novuga nti nkofero, niwe mutwe, niwe aheta kandi agahetura ivyerekeye ubweranda, vyose biranguka muri we, kubwiwe, hamwe nawe. Iyindi mvo ya gatatu nuko yatugabiye mutima mweranda, umwe asangiye na mwana, bompi data na mwana bakamutugabira, akagumana n'abamwemeye bose. Yagize ati, sinzobasiga muri imfuvyi, nzobahundi mutabazi muzogumana, kandi azobaburanira, azobibutsa ivyo nabigishije vyose. Ntitumukengere rero, arashoboye. Bitumereye nka yangero ivugwa mu nkuru nziza, yangero y'umwambiro umugore ashira mwifu gushika vyose bikakame. Umukama adutagatifuza ari muri twebwe, ntamemera ubweranda nk'agafu, oya agerera mu mitima yacu, mu gushaka kwacu, mu mwidegenzo wacu, agaheza akaduhingura ari muri twebwe nk'igihagararo c'ubweranda bw'Imana. Aho harahambaye cane, turafise ingwati y'ubukiriro. Umutima mweranda Mukama agabira abamwemeye n'agatangaza. Arashoboye rero mbere no gusubiza ubuzima imibiri yacu yahindanijwe n'igicumuro. Imvo igira kane, aho twimenyereza naho nyene yarahaturangiye, ni muri Ekleziya muryango. Twumvise ko uwo wese afise agatima kuri Kristu kumwizera ni mweranda, nkuko nawe ari mweranda muri Ekleziya muryango. Aha niho dufise ibidufasha vyose, ijambo ry'Imana, amabwirizwa, amasakaramentu, ngo ntihagire n'umwe agwabira genda ataronse imfungurwa y'ubukiriro, imfungurwa y'aberanda. Imvo igira gatanu nuko ingendo y'aberanda yayidufoboreye, agira ati, genda mwigisha abantu bose, mubigishe gukora ivyo nabategetse vyose, bagamburuka amabwirizwa, babe mu rukundo no mu kuri, bakunda Imana bakunde n'abantu. Agira ati, uzokwemera akabatizwa azorokoka, utazokwemera azocibwa. Hariho intango rero yo kwinjira muri ubwo bweranda, ni isango ry'ibatisimu.
n'isango ry'ibatisimu. Mu bimenyamenya navyo dufise bitwereka ko twahamagariwe kuba beranda. Ica mbere ni kimwe caseruka mu vyahishwe n'utumwa Yohani, ikimenyesha gakura caserutse kw'ijuru, umugore yitwikiriye izuba, munsi y'ibirenge vyiwe naho hari inyenyeri 12 ngo yari ku mbanyi. Igisi zimwe kitunye imbere yiwe ngo kirotse umwana agira ngo yibaruke. Yakize kwibaruka uyo mwana atajanwa iyo yateguriwe ubuhungiro. Ca gisizi zimwe kiramaramara kirafyera. Nukuvuga iki? Intsinzi y'Imana, intsinzi y'ubwami bw'Imana ku bwami bwa Shetani. Iyo ntsinzi yaramaze gushikirwa, hasigaye ko abana b'Imana abamwemeye baheza bakayinjiramwo. Mbere n'ikimenyetso cy'iyo ntsinzi nuwo n'ubwo bwami bw'Imana bwaserutse buciye ko, kuko yatuvyariye uwabutuzaniye Bikira Mariya. Imenyetso y'agatangaza y'intsinzi y'ubwami bw'Imana, y'intsinzi y'ubweranda. Iyindi menyetso Yohani yayivuze ati, mbona isinzi ry'abantu batagira igitigiri bava mu ntara zose, mu ndimi zose, miringo yose, bambaye ivyambagwa vyera, bari nahazimana. Intsinzi si Bikira Mariya gusa rero, ni n'aberanda bose bakundiye Imana turiko turashemeza uyu munsi. Muri urwo rutonde rwabo hari imenyetso igira gatatu, nuko ekleziya imaze kutwerekeza kuri bamwe muri bo. Ni benshi ariko abataramenyekana nibo benshi. Ku mutigiri w'abitwerekeza ko botubera ivyabona vy'iyo ngingo, vy'iryo jambo nimboneza. Twumvise ko Imana yashimagize abahiriwe abaribo kumvo batubwiye, abitonda, afise umutima mwiza n'abandi. Si ngombwa ngo ivyo byose birangukira umunsi umwe kubemeye, oya, biraranguka kimwe inyuma y'ikindi. Ariko byose mu buzima bw'aberanda birafise ukuntu vyiserura, bigaheza bikabashikana kuri iyo ngingo y'ugushimwa n'Imana. Igira iti, muzoba muhiriwe nibabatuka bakaremera amabi yose ku bwanje, muranezerwa muhimbagwe, kuko impera yanyu izoba nini mw'ijuru. None rero bavukanye, tutarinze kurondogora, dusenge, twigina, tudundege mu nzira y'ubweranda, ntituzimbwe n'umutima. Ubweranda burashoboka. Tuti, Mana yacu vyagiye ku ntebe, nawe mwagazi ganza sabwa. Amen. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzabimpa